Murakoze cyane murabuze yuko koko ikiza cha mpox cyashitse mu Burundi mu kwezi k'umwaka mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze niho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangaza ko ico kiza cyashitse mu Burundi hanyuma bwaciye buja ku kivi bufadikanije n'ababufasha bose n'inzego zose ziraja hamwe mu kugira turwanye ico kiza cyatanguye buke buke ibiharuro by'abagwayi byagiye biraduga buke buke ariko byarabonetse yuko tumaze gushira ingufu hamwe abari mu bitaro abavuzi bamaze kukimenya neza n'abanyagihugu bose bamaze kuza barakimenya ibitigiri byarongeye kuza biragabanuka ubu rero aho tugeze twamenyesha yuko ubwa mbere ikiza kiracariho mu Burundi ariko uko byari bimeze mu kwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka uheze siko bimeze ubu biriko biragabanuka ico tubabwira nuko ikiza kikiriho naho ibitigiri byagabanutse ariko kiracari kiza abarundi bose n'ababa mu Burundi babwirizwa kumenya kandi tukabandana duhanganye naco mu gukurikiza impanuro n'amabwirizwa bahabwa n'igisata c'amagara y'abantu ku nzego zose na cane cane abavuzi bari mu bitaro gutyo tukizera yuko dushize ingufu hamwe n'izo mpanuro tukabanda tuzikurikiza yuko ayandi mezi 6 yoza guhera twakiranduranye n'imizi. Ingorane zihari uba hanini nuko dusanga impanuro zitangwa n'abavuzi n'abajeje ubushikiranganji bw'amagara y'abantu zidakurikizwa neza aho usanga abantu babandanya kwigenza babandanya ingendo zituma koko tudashobora kurandurana n'imizi ico kiza kuko aho kukivurira ico kiza hariho haratekanije kandi nabamenyesha yuko ubu mu mavuriro yose y'igihugu bashobora kwakira abagwayi ba mpox bakavugwa neza imiti iriho n'ibikoresho byo kubavura no kubapima biriho irakwiragije mavura yo mu gihugu hagati ringa y'Ubujumbura rero ku kibazo cyo kwavura si kibazo kinini kibazo kiri kuguhindura ingendo kugira ngo abantu bashire mu ngiro impanuro tubaha na cyane cyane zo kwirinda ico kiza kuko ahanini ntidushaka kukigwanya tudafashe nka nkama impanuro zo kucirinda. Ibitigiri mutubaje ntitubifise ariko ubu mu bitaro hariho abagwayi bashobora kuba baba 130 bari mu bitaro bitandukanye nibitigiri biguma bihindagurika ko hari habakira abasohoka mugabo cyo twababwira mu ndwi iheze twari dufise abagwayi bashikije na 30 bari mu bitaro mu gihugu cyose muca mwumva yuko ni bimwe navuga ko biriko biragabanuka kuko mu kwezi kw'icumi na kabiri abari mu bitaro bari kure cyane twamenyesha yuko kugera ubu kandi abagwayi bose bamaze abo tumaze kubona ko bagwaye bagaca mu bitaro bagakira barenga 3,000 ubu tukaba dusigaranye mu bitaro abari munsi 150 kandi tubona neza yuko nabo nyene bataremvye cyane ari kugira tubafashe kugira ngo batahe bakize neza badashaka kwanduza imiryango n'abagenzi babo. Murakoze ubu tuvugana
k'uwo munsi uburere bugiramiwe cyane ni igisagara ca Bujumbura, na cyane cyane uburere akarere twita Bujumbura igisagara ca Bujumbura c'amajyaruguru district Nord, twovuga uburere bwa Kamenge na Kinama na Isare yo ngaho muri Bujumbura na Gitega. Nubwo burere ubangamiwe aho dusanga ku bagwayi bose dufise mu gihugu, dusanga ubwo burere tuvuze bushikana ibice birenga 50 by'abagwayi dufise muri kino gihugu. Murakoze. Mu manama tugira iminsi yose tuguma dusanga ikibazo nyamukuru twasanze, nongere nibutse yuko ndamenyeshe yuko mu ndwi zibiri ziheze ubushikiranganje bwarakoze inama buri kumwe n'ababufasha bose dufasha, ndetse n'ubundi bushikiranganje busanzwe bufise icyo bwotera mu kurwanya ico kiza, cyane cyane ubushikiranganje bujejwe ibidukikije. Twarakoze inama y'imisi 3 Gitega twirimbura turaba icyo twakoze mu amezi 6 aheze, kugira ngo turabe bitagenze neza n'ibyagenze neza, gutyo duheze dufate izindi ngingo zotuma turandurana n'imizi ico kiza. Twasanze ikibazo nyamukuru gituma hagumaho ubwo burere bubangamiwe kurusha ubundi ari ukuntu babayeho n'imibereho yabo n'urugero bakurikiza impanuro tubaha, twasanze bikiri hasi. Dusanga amakuru ntibayahabwa neza, amakuru afise ntameze neza. Duca tubona yuko dukwiye gushira ingufu ahanini mu kongereza ingufu mu gutanga inyigisho mu banyagihugu, twise communication communautaire. Naho rero noca mvuga yuko ikibangamye cyane gituma tutarandurana n'imizi iyo ngwara mu utwo turere ni inyifato y'abaho n'ukuntu babayeho bikiteye intambamyi kw'ico kiza. Murakoze kw'ico kibazo. Naco gituma tumaze kubona yuko abanyagihugu na cyane cyane abanyagisagara badafise amakuru akwiye, twace twimvira yuko abajeje kumenyesha amakuru afise uruhara ntangere kugira ngo badufashe gushikana ijwi kure, kandi bafise n'ubuhinga bwo kumenyesha amakuru. Ari naco gituma twashimye kumarana no munsi kugira ngo ubwa mbere namwe tubanze tubamenye ico kiza uko cifashe, ko candura n'ingene cifashe ha mu Burundi, gutyo namwe muheze mudufashe gushikiriza ijwi kure. Ibyo dushaka mwebwe ko dushaka kubamenyesha amakuru n'abandi bahinga mu kumenyesha amakuru nugushikana ijwi kure. Zijya nyigisho tubaha namwe mudufashe kugishika, ko namwe murafise ubuhinga bwo gushikayo kure mukoresheje inyamakuru, ibiganiro mutegura, abanyagihugu barumviriza amaradiyo gusumba kurusha uko twebwe twoshikayo. Gutyo izo nguvu dukoresha mu kubavura, tugira Imana yuko tubavura bagakira, namwe muheze mudufashe gushikiriza inkuru zituma bikingira gusumba, kuko nkuko mubizi kwikingira ingwara birazimbuka cyane kurusha kuyivura iyo yamaze kugushikira. Turi mu gihe ntambara yo muri RDC ikiraba, tukaba tumaze kubona no kumva ko hari abayobozi b'abanyarwanda bariko barashaka mu Burundi. Tukaba kandi twumvise yuko inbox hanini iri muri RDC Verdes. Mbega ministeri yoba yarageritse icyo kibazo cyo kumva yuko muri izo mpunzi hoba harimo abagendana izo ndwara, tukagerageza kubanza gushinga mbere yuko binjira mu Burundi? Murakoze cyane.
ikintu cyo twabesha nuko impunzi iri kirahunga utayizibirira iyiri ngo ntuze ngo nuko ugwaye n'amategeko mpuzamakungu arabibuza kira noneho n'amategeko ajeje araba ingene gukinga ingwara ku isi bimeze kwita reglement sanitaire international. ariko icyo kibazo muri ministeri baba caravuzwe carazungurutse mu manama murabwiye egome nariko ndavuga ko ayo mategeko aratwereka ingene mu bihe byoroshe n'ibidasanzwe tubwirizwa kwifadikanya n'abandi bose kugira ngo tukinge ingwara. Ico rero ku cico kibazo cyo muri gihugu kibanyi giharanira intwaro rusangi ya Kongo twarafashe ingingo zikwiye umushikiranganji w'amagara y'abantu duciye ku burere bw'ubuvuzi buhana imbibe n'ico gihugu kugira ngo kugira ngo abagwayi bo abantu bose binjira bashobore kumenya ataba baragwaye canke ntibagwaye. Nk'ubu twabwira neza yuko aho bashikira natwe twashizeho abakozi bacu baza kuraba ntibarabo ico kiza cyonyene. Murazi yuko mu bihe nk'ibi hariho n'izindi ngwara agasama n'ibindi ingwara zo gufungura nabi na malaria. Rero ubushikiranganji buri ku kivi kugira ngo uwo mugera ntubandanye n'ico kiza kirandagata kuko biri mu bikorwa vya misi yose ubushikiranganji bubwirizwa gukora na cyane cyane mw'ibi bihe aho usanga hariho abantu bafise ibibazo byo guhunga niyo rero bari bashikira mu masite ibyo bibanza babategurira natwe turaheza tugaca turunka y'abakozi baza gufasha kuraba ko ubuzima bw'impunzi bumeze neza byo tukabifadikanya n'ubundi bushikiranganji bujeje na cyane cyane ubushikiranganji bujeje impunzi ubushikiranganji bw'umutekano na cagisata cy'igihugu kijeje gukinga no gutabara mu bihe by'ibiza. Muri tangaza mu kwindwi mpox zaragaragara yuko uburyo butari bukwiye mbega ubu ivy'uburyo bifashe gute kabuye buboneka bukwiye bimeze gute? Murakoze uburyo nkuko twabivuze ikiza cyaduteye tutiteguye ubwo buryo ntitwabwa buteguye ariko vuba na bwango leta ubwa mbere yaciye igira kigoro irashira uburyo bwo kurwanya ico kiza hanyuma twaciye natwe umushikiranganji w'amagara y'abantu tuza turakorana n'abadufasha uburyo bwagiye buriyongera naho wasanga hariho agahaza mugabo twamenyesha yuko atakibazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufise bwo kuvura abagwayi kuko imiti iriho n'ikimenyamenya nuko muri abo bantu bose twakiriye hitavye Imana umuntu umwe gusa ni ikimenyetso cy'uko uburyo buba bwabonetse hanyuma tukabukoresha neza. Murakoze. Uburyo ntabwo mfise mu mutwe ariko twe tuvuga tuti igihambaye si uburyo igihambaye nico dushikako ibyo rero twashitseko ni ikimenyetso cy'uko uburyo twaburonse ariko agahaze niyo ngwara ikibonekeza ari naho tubandanya gushira inguvu cyane na cyane cyane nkuko nabivuze ndabisubiremo guhamagarira bene gihugu kudufasha kwikinga cyane ntibarindire yuko bagwara kuko iyo bagwaye duca dusanga abakozi twashize mu bindi bisata bariko bakora cyane kugira bakingira izo ngwara. Ni byiza rero yuko dushira inguvu ahanini cyane mu gukinga kandi twabonye neza ko gukinga bishobora gutanga umusaruro munini cyane uruta wa wundi kuko umusaruro twawuronse twashizemo inguvu n'amahera mugabo dushaka ko amahera dushira mu kurwanya ico kiza yogabanuka duciye cyane
kuhinyanyura amakuru dutanga n'ukuntu abanyagihugu bodufasha guhindura ingendo. Nico twifuza kandi tukifuza yuko namwe mujeje gushikiriza amakuru mwo kidufasha. No munsi mwakoze ibijanye na parcours Tanzania. Mbega mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hari imyiteguro mumaze kugira na cane mu bibezekana n'ico gihugu kugira ngo ico kiza ntibishobore kwinjira mu gihugu? Murakoze. Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu tugumana wa mwibutsa uvuga uti inzu ya mugenza wihiye nukuraba ntiwoca wicara, nukuraba yuko nawe itoca ifatwa bukeye. Tumaze rero kumva yuko mu bihugu duhana imbibe hariho ibindi biza nka cane Marburg muri Tanzania ndetse na Ebola mu Buganda, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu twaciye twongereza inguvu. Suko twari dusinziye, twongereje inguvu kugira ngo hamwe ico kiza coza gisange twiteguye. Icambere twabwira nuko dusanzwe dufise ikigo cubatswe hariya ku Mudubugu, cubatswe ku buhinga bwo kuvura mwene izo ngwara mwene ivyo biza, ariko turiko turatunganya mbere twaranatanguye nk'ari Ikobero n'ahandi hari ivyambu vy'ijabukiro aho Burundi buhanuriwe na Tanzania nk'ari ya Mucankuzo. Twarashizeyo inyubakwa n'abakozi turanabigisha mbere ubu turiko turanasubiramwo kubigisha kubahugura kugira ngo bamenye ingene ico kiza togikinga. Ikindi naco twakoze nuko mugiye hari Ikobero twaciye dushirayo na ambulance ku buryo hamwe hogira umurwayi yikekwa ko afise ico kiza bacamusimbana niyo Rusehabani atiriwe aranduza abandi. Hariho n'ikindi kigo categuwe hari Gasogwe tubona ko gikwiye kugwariramwo mwene abo bantu hamwe vyoshika kugira ngo ntiduhave dusanzaza iyo ngwara, kuko hari ikigo twari twarubatse hariya ku Mpanda hari Bubanza twacubatse igihe ico kiza cavugwa Ebola hariya mu gihugu duhanuriwe ca Kongo. Mugabo kubera iyo ngwara yacivugwa handi turiko dutunganya ivyo bigo kandi ubu birakora. Ikindi nuko twaciye burya buryo bwo gupima turabwegereza hari Muyinga ku buryo wofatwa tutoca turindira ngo reka bamupime babimanukana i Bujumbura muri ca kigo c'igihugu INSP boca muvurira hari n'ibindi. Rero zindi ngingo zibandanya zifatwa turavye ingene iyo ngwara iriko iragenda. Mugabo ico tubasaba nka mwebwe dufashane kugira mubandanye mukangurira abanyagihugu bame bagavye ntibijajare, bamenye yuko hariho ikiza gihari naho kitaradushikira ntiturindire ko kidushikira. Nico novuga. Murakoze.